Ishavu rinariga mu mbwebwe za Sarambwe RDF malgré yuko bimunyamunya ntibigenda neza mu marukarite yose bigaragara canke bemeza ko bafashe canke bigaruriye. Ndavuga guhera muri Goma harategekanya imigumuko canke manifestation igaragaza umubabaro abene gihugu bo muri Goma itariki 2 z'ukwa mbere. Turaza tubirabire hamwe iruhande yaho turaja kuja muri Bukavu turabe Pasteur Eugene Bujiriri ico ariko arazira inyuma yaho bagiye kwikangura mu gatondo basanga urupango rwabo rwakikujwe n'izinyeshamba ibinywa amaraso izimbwebwe za Sarambwe RDF byose hamwe turaza kubirabira ido nido ariko ndabibutse ko uyu Pasteur Eugene Bujiri yagaragaye agaragaza umubabaro w'abajene bariko barakubitwa barenga 18 bakubitwa n'umuntu umwe iyo audio canke video abatayibonye turaza kuyigarukana hano kugira turabe neza na neza ariko araziriki turajabukira muri Sud Kivu y'amajepfo aho umusivile yivuganye canke yakoze igikorwa c'amateka aho yatabaye atabariza bene gihugu bariko baracunwa bufuni na buhoro barenganwa bakubagurwa n'imbwebwe za Sarambwe RDF aba basogosi b'inkotanyi babiri bariko baragerageza kumbure ngira bariko baragerageza bavuga gukubagura ariko twamenye ko kwari gufata ku nguvu ariko bamaze ko bariko barakubagurwa gushika naho umwene gihugu asohora Kalashnikov canke ikindi kigwanisho gisohora amasasu akabarasa nuko yari yadundumiwe byari bimugeze kure iruhande yaho turaza kurabira hamwe ibijanye n'ijambo rya Laurent Desire Kabila yavuze yisanzuye ashikiriza ukungene ngo leta yiwe yasanze irimwo abanyarwanda gusa aravuga ivya infiltration ukungene bamwe mu bayobozi bamwe batambuwe Mwamba aravuga ba Ngoma aravuga ba Mwamba aravuga n'abandi benshi ba Bizama Karaha yahora ari umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya Kongo n'amahanga aragerageza kuvuga histoire avunagura avuga kungene bagiye gusanga Kongo rimwe abanyarwanda gusa hageze ngo n'igisirikare c'u Rwanda cyari caje kumufasha kumbure kiriya gihe gushikashi kugira bashike ku butegetsi kimubwira ati turasubira inyuma ngati nimusubira inyuma ariko aza gutangara abandi bose baje kumubwira ati natwe turatashe byose asubije ubwenge inyuma aja gusanga bica mu bagore bagiye barahabwa gushika naho bigenda uko bimeze hariho nandi makuru ataragira ivyemeza avuga no kuri Olivier Duhungirehe ko byo babimeze uko ngo yoba sininje muri vie privé nawe nyene biravugwa ko yoba yarataye umudamu hariya mu Bubirigi ngo agahabwa inkotanyikazi kugira bigende uko biko biragenda amakuru ni menshi bihwa ni vyinshi harabavuga Maxime Prevo nawe nyene ko vyamubaye ko baratanga uburorero bwa president wa Centrafrique n'abandi bayobozi bagenda batandukanye izi nkotanyi zagiye ziratega imitego y'abigeme ido nido ni nyuma ya kano karuhuko. Ikaze reka ndabaramutse mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Free Podcast TV umwe wese aho aherereye ndizera ko mwiriwe neza ku magara ku mutima eka no ku mufuko mwe mudukurikirana muri mu Burundi muri mu Rwanda hirya Kanyaru muri Mozambique Zambia Malawi eka mu karere ka EAC muri rusangi muri Afrika Asia Amerika Iburayi na Oceania turabahaye ikaze muri ano makuru n'ubusesanguzi bwo kuri uno munsi igenekerezo rya 30 ukwezi kwa 12 umwaka ni wawundi nyene turiko turafundikira w'ibihumbi 2025 duhe amakuru yacu tuyahere kwa Pasteur Eugene Bujiriri aziriki imbere ko twinjira mu byo azira no kugene vyagenze cyane reka duhere kuri no sanamu yiwe hanyuma tuce tugaruka muri studio tubandanye n'ubusesanguzi utawahuza kidogo. Nilihuzunika sana wakati niliona mtu mmoja iko na fimbo kumkono iko anapiga vijana zaidi ya 20. Nilijiuliza, Mungu ni nini? Tuko baduru ya wapi? Mtu mmoja hata angeliingia hapa na bunduki na mimi ningali kijana. Tusema no pastor, jua nini unasema vile? Jua nini nisiseme? Mtu mmoja aingia hapa sababu iko na bunduki, inaona naielekeza huyu nani mtoto wangu. Nitafanya nini kama kuna nguvu? Ni kujihami.
kujihami. Unajua mtu kujiokoa ndani ya hatari hakuna dhambi. Hakuna. Bandiana kuingilia ndani ya nyumba. Je vous assure que nilikuwa ninadhani kama Wakongole ni wanaume, lakini Fransai haiwezi kufanya mtu kuwa mwanaume. Mtu mmoja alikuwa anawapiga ninyi yote mwana yama yo. Nilijiuliza, mais c'est quoi au juste? Tunalogwa au walituhypnotize mbele? Yes, ndibaza ko muhejeje kwiyumvira Margareta aravuga igiswahili natwe twakora ikiganiro mu Kirundi, ariko ndibaza ndizera neza na neza ko cyane igiswahili yakoresheje kitavuna hamwe cyo bakigoye gutahura. Eugene Bujiri aravuga ati ndababajwe no kubona abantu bashe gukubitwa n'umuntu umwe ngo agafata inkoni ari umuntu umwe agakubita ugwaruka runga nuko sinabadamu n'abajene ngo abakongomani twabaye gute turisuzuguza. Aravuga amajambo wumva kari revolte agaragaza umubabaro n'akarengane, ariko atababajwe nuko ujya mugabo ari karabakubita, ahubwo ababajwe nuko bakongomani biretse bagafutana bakigira ikiraro bakigira agatebo bakabayorera mu ivu bakabakoresha ibyo bagomba. Pastor wenyine aravuga ati akarorero umuntu yo kwinjira n'inkoho hano mu rushengero canke muhira agatumbereza inkoho kuri kumwe mu bana banje canke ku mutambukanyi wanje canke ku muryango wanje, Jesse no mwemerera. Uyu ni pastor, uri umukozi w'Imana, yagaragaje akababaro. Iyi video iratrendinga, iragenda mu Rwanda, irashikira imbwebwe za Sarambwe, bigaruka rero kuriwe. Baravuga ati uyu mutama tumugire gute, ariko igituma Eugene uyu Bujiri sikuvuga ati ngo ntapfa ngo nuko batomwica ngo nuko batogira ukuna kuriya, no, ariko ndababwiye ko uyu mupasiteri bamukoze ko Bukavu ho barerte, Goma ho barerte. Iyi manifestation yateguwe gutariki 2 z'ukwezi kwa mbere, nababwiye mu ntangamarara yo sinzi ko yo cigirangira fu wakombe, kuko uyu mupasiteri niwe numvuga uburasirazuba bwa Kongo bugirako. Ndaje ndabibutse ko Bujiri sigihangange catari, ariko niwe muntu wa mbere yubahutse Bisimwa n'abagendanyi biyiwe mu rushengero iwe, ariko aramubwira aramutegeka ati hari umupapa afise abana 8 nimba atari 9 sinibuka, ijya histoire murayizi naziga video ndibuka ko nazikoresheje. Amubwira ati amwicaye munsi ngahe hejuru nako podium yo muri eglise biri hejuru, Bisimwa yicaye imbere n'ingendanyi ziwe bagendanye. Amubwira ati Bisimwa, ikintu ca mbere ndagusavye subiza imodoka 2 uyu muvyeyi afise abana umuryango n'ibindi byinshi kandi asenga muri runo rushengero, ndasavye mu vyubahirize kandi ndasavye ntiyicwe. Nawe nyene namvise ko yanyurujwe. Bisimwa nabo bari kumwe bagendanye baciye batora urupapuro barandika iryo zina, aranamusubizamo yitwa nde, ararimubwira, imiduga byarangiye bisubijwe. Ikiri kigaragaza ko uwo mupasiteri yubahwa, kandi nongera ndabibutsa ko uyu Bertrand Bisimwa ubwiwe asengeye kandi yabatirijwe, yakuriye muri urushengero rwa Eugene Bujiri. Iki ndakivuze kugira banza mutahura igituma uyu Eugene Bujiri yakorewe ivyo yakorewe, bakikangura basanga bakikijwe aje gukora gutera bwoba. Kimwe muri ivyo nuko uyu arabubahuka kandi yaramureze Bisimwa, ararera kumbure na ba Corneille nanga n'abandi benshi bakuriye muri utu duce Bisimwa yavukiyemwo, za Bukavu na Goma n'ahandi henshi. Uyu Bisimwa yaraciye mu maboko ya Eugene Bujiriri, Pasteur Eugene Bujiriri. Ico ni kimwe. Ikindi naco ndabibutse ko yaramubwiye amajambo akomeye, akamubwira ati Bisimwa nimwashaka kunyica, aramusubiriramo Bisimwa nimwashaka kunyica vyiza nuko nopfira mu maboko yawe, vyiza nuko wewe nimba ari imbugita ari wewe ufata ikirindi c'imbugita ukankirira. N'amajambo manini kandi aremereye uyu mupasiteri Bujiri Eugene yakoresheje abwira Bisimwa. Iyo video mukaba mutayibonye muraza kuza muri commentaire, hanyuma nitwakora ikindi kiganiro tuze kuyikoresha, bikunda twakora live yo mwijoro kugira dusanzwe tubikora, turaza kuyifashisha, turaza kuba tuyifise hagufi tuyishiremwo kumbone twabona igitigiri cinini cyangwa igitigiri nyamwinshi kitabonye iyo message igihe yariko arabimubwira. Yaramwibwira n'amajambo mazima mu ndome z'ikirundi, ndavuga mu ndome z'igiswahili no mu gifaransa. Ico gihe yakaragira kirite igifaransa n'igiswahili. Amubwira ati nimwashaka kunyica
iyi M23 izi mbwebwe za Sarambwe nibagomba kunyica uzunyikererere wewe wenyene. Kondisiyo ya kabiri amubwira ati subiza ivyo mwanyaze uyu muhungu nuko ntibuka uyu muvyeyi nuko ntibuka amazina yiwe ariko byose bikubiye muri iyo audio n'iyo video nitwakora live ko nijoro nkabona igitigire nyamwishi nicayibonye ca ndayikoresha ndigora ndayirondere ndayibakoreshereza. Uyu rero yikanguye mu gatondo urugo rukikujwe abashoye kuba bavyutse kare mu bana biwe canke mu batunze mu rugo kumbure barabaziduke muri twibature canke mu yindi mirimo yo kuja kurondera ubuzima hakiri kare basanze urupangu rukikuje baranka ko basohoka niho bagiye guhamagara pasiteri Bujiriri baramubwira ivyo bamwiganira ivyari bibagenza harimwo kumutera ubwoba kandi bavaho bamuhaye gasopo ko atemera niho mwabonye kuvuga ngo rukana bumenyi nyinshi zigenda zitandukanye bavuze ngo pasiteri Bujiriri dema ko yabaye sa maison a été encerclée par le AFC M23 niko amasite menshi imbuga ngurukana bumenyi zahara nyene muri Goma na Bukavu ziriko zirandika ariko c'est pas vrai. Ukuri nuko Bujiri yatewe ubwoba baramubwira ati ntuzosubire kuyivanga nibiriko birakogwa na AFC M23. Urushengero rwawe twararuzigamye, umuryango wawe, abasengera muri eglise yawe, amatungo yawe, ibintu byose kora imirimo yawe nyoboramana uvane inyuma canke mu kanwa kawe AFC M23. Video yakoresheje nayiberetse mwana bise n'amajambo yavuze ababajwe n'ukungene abajene bafise ibigango bisumba ibi vy'iwanje canke abajene bakomeye bo kwigwanaho basanzwe bakora n'imirimo y'amaboko iremereye ikiyede igifundi ikimotare n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye kuroba ariko bagakwitwa kanyafu n'umuntu umwe bagera ku gitigiri ca 18. Ijya video nibaza ko twese twayibonye kandi yavugishije abantu benshi. Tugende rero muri Sud Kivu. Tugiye muri Sud Kivu tugende ahandi Chirimbi muri territoire ya Kabare. Habimeze gute? Aha ni mu gihe umusivile nkuko twavuze mu ntangamarara yasohokanye karashi ariko gushika no munsi ntibaramenya identité yiwe ntibaramenya ngo ni naka ariko abari hagufi lete mwezo kirere bamwe muri abo nyene yarokoye baravuga ati no musivile twabonye ari umusivile ariko ntitwashoye kubona aha kamanganiye ariko Imana ishimwe ko yabadukuye ko ibiziga bibiri vyishwe n'umusivile ndavuga izi mbwebwe za Sarambwe izi nkotanyi RDF barashwe amasasu yo mu mutwe baca baracikana. Aha hari mu gihe bariko baragerageza bariko barakubagura abene gihugu bo muri kano gace kaci bimbi hanyuma birangira uyu mwene gihugu abivuganye. Iki giye gukurikira niki icagiye gukurikira nuko ngo uwitwa umusore uwitwa umugabo bose bahisemo ngo kuyamaza amaguru ntituramenya ngo iyo bafashe direction bagenda ariko bavuze ko aba barasiwe hano bakaraswa n'umuntu tutashoboye kuidentifya nibaza ngo tuvuge ni naka duhunge kuko baratumara. Aha naye akavuga ati n'abadamu nizere neza ko abadamu badashaje bakiri bato bitaza kuborohera ariko ngiribaza ko nibasanga abagabo bahunze ariko aba batipe barihora bafise ishavu bafise n'inzigo kandi ndabibutse ko bo baje kuvuganira umuntu umwe ntashaka kuguma nkoresha za mvugo zabo ababobo ntaco bibabwiye kubica murana faso babicamwo ubuhiri ibiki n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Mukomeze gusengera cyane bano bantu nimba bitamaze kuba ino miryango isigaye abagabo n'abana babo b'abahungu bo basize kumva zuko hatabawe abene gihugu bagomba bariko barakubagurwa ariko uwabatabaye batashoboye kumuidentifya ntibazi ko ari umusivile kanaka canke ari umusirikare w'umuwazarendo yari muri ako karere ariko icoco babonye nuko yari umusivile. Bivugwa rero ko uruhagarara n'umutekano muke uri muri ako gace mu gihe abasore abagabo bamaze gutekera bagahunga kumvo zuko bahisemwo gukiza amagara yabo. Uko niko biri hariya muri Sud Kivu. Ayandi makuru nuko muri Goma itariki 2 z'ukwezi kwa mbere ndavuga mu ntango zo umwaka wa 2026 hategekanywa manifestation imyiyerekano yo kugaragaza kababaro. Aha ni mu gihe hari heruka gutegurwa imyiyerekano canke manifestation ngo zigaragaza ko abene gihugu bakunda AFC M23 basaba ngo kuhava. Mwarabona amaslogan banditse ibintu bari babandikiye ubu bwari bufate gusa mu maboko. Mwarabonye abaserukiye abitwa ko bari baserukiye ngo abene gihugu amajambo bavuga yari amajambo ubona ko bariko barahondoroka batamitwe. Mwarabonye ko hagaragara ngo turakunda AFC M23 ngo nta biriya ariko muri zo manifestation nyene za Masisi n'ahandi henshi agenda hatandukanye na Bukavu
twarabonye abari bafise Rwanda is killing bandika amajambo agenda atandukanye on veut plus de M23 ici nta turakubagurwa turicwa tugiza hariho abagaraye baragaragaza ko batabishigikiye ariho hanyuma mwagiye kubona ama video canke utureresi bicwa bapakirwa mu mabeni abandi batogwa ibiziga hirya no hino nuko vyagenze rero turindire turabe ko itariki zibiri z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 tugiye kwinjiramwo ni hirya yejo iyo manifestation izokogwa ariko ndibaza ko bamaze kubatera ubwoba mu gihe uwatanguye kubishira habona wewe yamaze gutabwa muri yombi ntitutsi kare muzima ariko namana babwiye ko imbwebwe za sarambwe RDF zinkotanya abasogosi iredi tabara nta gasho ifise bagufashe bakabona nta bantu nyungu bagufise ko ni direct nugupfa rero uyu yakoze kino gikorwa cyo gutangaza ko hariho imyigaragambyo igana kwiyamiriza intwaro canke kino gikenya n'ubwicanyi burangwa mu mazone bafashe ndavuga Goma Bukavu n'amarokalite amwe kuko Uvira yoyo murabona ko itarafatwa n'ubu bakiriko baragwana umuhenerezo arico gituma hasohowe nitangazo hari amakuru avuga ko izi bwebwe za sarambwe zasavye ko abantu bari Karungu n'abegereye za Katongo n'ahandi hagenda hatandukanye bokinjura kubera bagomba bambikane vya vrai ata santima kuko barabona ko bariko barahonera Ikarungu yako rapfira abasirikare menshi cane ibitigira nyamwishi gushika naho nyene ubwabo bahitamwo gusohora amakomunike mwarayibonye kandi namanababwiye imbwebwe za sarambwe mubonye basohoye komunike nuko haba habavye inyuma yaho mwarabonye bakora amanama y'agasakisaki kugira bizeza bene gihugu barinde mareme agatima ariko siko bimeze amakuru yizewe na yadoje kubashikiriza ayandi uko agenda aragaragara turaza kubana namwe ndabakengurukire mwe mudahengeshanya kurikirana ibiganiro n'ubusesanguzi bya Free Podcast TV murabona ko twiyunguruje tutabarizwa aho twari dusanzwe dukorera ibiganiro ariyo mpamvu twakoze muri ino style ya Noir Blanc ikindi naco ndabakengurukire kandi ndabibutsa ko na Free Podcast TV atamwebwe mwarahezakiwe ndangitse ndabifuriza umwaka mushasha w'ibihumbi 2026 kumbure abo tutazosubira bashoye kuba bafatiriwe batazosura kubonana natwe nka rotrante canke ropromye mu bukerera canke ugasanganije fatiriwe mbaye ndabitanga ndabifuriza bonane umwaka mushasha muhire mu miryango yanyu ciao ciao